sobuja ku kazi arashobora kugusarisha, arashobora kugutera ibibazo. Umugabo arashobora kugusarisha umutwe akaguteza ibibazo. Ufise rero uruhara rwo kumusengera, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Uravyumva ngo kuko ivyo ari vy'Imana ishima kandi ikunda. Bisobanura ngo iyo maze kumenya ko ikintu Imana igikunda kandi gishima, simba nkikeneye gusubira kwibaza ikibazo yuko jewe ndagikunda canke ndagishima, kuko jewe sindimwo. Ariko ico yoyishaka nico ntangura gusenga ngo Mana nyigisha gukora kino kintu, kuko wowe ugishima ukagikunda. Nyigisha Mana kugikora no kugikunda, kuko wowe wagishize imbere. Isanganya tugira mu bwami bw'Imana nk'abakristo, abakristo bashaya bagakwama, abakristo babiha bagatuma atanu umuntu yoshaka gukizwa babonye, nuko twama dufise ikibazo cyo kudatahura neza principe z'ubwami bw'Imana. Aha Paulo yarabwiye Timoteyo ngo ibi ni vy'Imana ikunda igashima. Ariko hari igihe nsanga ivy'Imana ikunda nkashima, je atavyo nkora canke ntabiha agaciro canke ntabishira imbere. Naha rero uno munsi nshaka kuvuga ngo, nshaka kubaza kino kibazo, mbega turatahura inyungu z'ubwami bw'Imana?